ibyaha bitabonwa n'abantu, abantu b'Imana bakora, bigatuma ingabire zabo zipfa, bigatuma umugisha w'Imana ubura mu bikorwa by'amaboko yabo, bigatuma ubuzima bwabo buba mu buzima Imana idahimbarirwa. Ugasanga uko batambuye mu nzira y'Imana bagenda basubira inyuma kubera ibyaha byo mu ibanga bitamenyekana, ibyaha bitagaragara. Mugabo naho bitamenyekana, Imana ni nyegezwa, Imana ni ihishwa, Imana birivuga ngo imbere yayo twese abaremwe twabaye ubusa tukagaragara, kuko Imana ibona hose. Imana nta na kimwe inyegezwa. Mwene ibyo byaha bituma abakristo benshi tubabona mu ishengero, mugabo ibyaha byo mu ibanga no mu ngo z'abakristo, ibyaha byo mu ibanga ugasanga biriyo bikabuza umugisha, urugo rukabura umugisha, kuko umugabo n'umugore batumvikanye ntibashobora guhimbaza Imana mu nzu, ntibashobora gusenga mu nzu. Ibyo ntibishoboka. Mugabo baje ngaha nta n'uwomenya ikintu na kimwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kandi abo bamaze indwi zitatu, umwe muri shambure rwiwe, uwundi muri rwiwe mu nzu, bameze nk'ibiragi. Nta n'uvugisha uwundi, baja ku meza bakarya nk'ibiragi. Nta n'uvugisha uwundi. Ibyo byaha byo mu ibanga biriko biyica ingabire z'abakozi b'Imana, biriko biyica ingabire z'abantu b'Imana. Yesu arahari kugira ngo yice ibyo. Abana b'Imana twidegembye, dukorere Imana. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma umumama umwe yari umuntu akunda gusenga Imana, kandi bose bari bakikijwe. Mugabo umwe akunda gusenga cyane, akumva amajambo y'Imana cyane, ubuzima bwe bukama bwumva itoto mu buryo bw'imwemwe. Hanyuma uwundi mumama yari wa wundi asenga iyo habonetse, iyo habaye umunsi mukuru, cyangwa iyo arose impuzu nshasha, cyangwa iyo habaye ikindi kintu, kuko mwene abo barahari ajya mu rusengero kubera arose umwambaro mushasha. Kandi hageze no mu mwanya wo kwinjira, yinjira inyuma ya twese. Hageze no gushikana, ashikana inyuma ya bose kugira ngo twese tumubone. Abana rero, hanyuma uwo mumama ngo yama akubura umwavu, akaza agasesa imbere y'urupangu rw'umubanyi wiwe. Wa mubanyi wiwe yari yarateye amashurwe mu rupangu, hanyuma agatora wa mwavu akagenda akawutamiza ya mashurwe, agashiraho ya mashurwe. Wa wundi mumama yakumurira inkoko n'imbata, akaza agatereka, akagunira imbere y'urupangu rwiwe, nawe agatora agashira muri ya mashurwe. Wewe yibaza ko ariko aramukomesha, mugabo akavuga ati bandani kumuruzanire nishire mu mashurwe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma ngo wa mumama yahoraga guta umwavu, agira umunsi mukuru w'isabukuru yiwe. Hanyuma wa mubanyi we arabyumva, wa mumama aca amashurwe, umuganda w'amashurwe meza, arawumuzanira ku munsi w'isabukuru. Araza amuha amashurwe meza. Hanyuma wa mama aratangara cyane, ataya amashurwe wayakuye ko ahantu iwacu batamwera. Aramubwira ati wa mwavu wamuza guti wanje niwo nteramwo aya mashurwe, numvise ko ufise umunsi mukuru, ndakuzaniye ishurwe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Uwo mumama yanyigishije umutima wo guharira. Yesu nashimwe cyane. Ntacyo byari bimutwaye, kubera ko igikeri ugikuye ku musozi ukagiterera mu mazi, ubu kijyanye iwabo. Yesu nashimwe cyane. Ntukangwe n'ibimukikije, ntukangwe n'ibimutera ubwoba. Kristo arahari ngo arware izo ntambara, ngo
amahoro mu gushima Imana ubuteye ubwoba ariho biri. Yesu nashimwe. Amen. Kandi Imana iratuzi, kandi Imana iratubabara. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 32. Dusome umurongo wa 22 gushikana kuri 32 nyene. Utwo ijambo uvuga ngo Yakobo anigana n'umumarayika w'Imana avyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bombi, inshoreke ziwe zose n'abana biwe uko ari 11, ajabuka icambu ca Yaboti arabajana, abajabutsa uwo mugezi, ajabutsa ibyo afise byose, maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye akora ku ngingo zifatanya inginga n'itako rya Yakobo. Imerero ry'itako ryiwe rirahinyagara bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati mbekura kuko umutwenzi utamitse. Aramwishura ati simurekura utamezagiye. Nawe aramubaza uti witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Aramubarira ati ntuzosubira kwitwa Yakobo namba, ariko wiswe Isirayeli, uko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze nibarira. Aramubaza ati umariza iki izina ryanje? Amuhezagirira aho hantu. Yakobo yita aho hantu Peniyeli. Ati mbonye Imana imbona nkubone, noneho ndacariho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana yahabwe icyubahiro. Aya magambo dusomye ubu ni Yakobo mwene Isaka. Abasomyi ba Bibiliya ndazi ko babigisha Bibiliya kandi abakozi Imana ibahanya urondera inyama muzehe amaheza agira muga ibyo bitaraba. Esawu yari yarashonje umunsi umwe arataha. Imana yavuga birashika. Imana yarabona ko Esawu azokwiyamura ubusa muragwa kubera inzara, bituma Imana ivuga ngo ukuru naramwase kubera isezerano ryo kuba bukuru yarari azorita ariteshejwe n'inzara. Imana ifashe cyane. Abantu benshi n'isaha bariko baremena ibanga kubera inzara y'umuzi canke y'umwanya muto. Mugabo twebwe abakristo naho twosonza, Kristo ni muzima. Haleluya. Nawe yasonje iminsi 40, kandi nyuma y'iyo nzara Satani araza. Satani aje, Yesu akavuga ngo handitswe. Yesu nashimwe. Amina. Haleluya. Nawe sonza uzumenya ati handitswe ngo Imana yakucyura. Haleluya. Esawu amaze kuvuga ngo ibyo kubasama ntacyo bimariye arabigurisha. Amaze kubigurisha, noneho nyina wa Yakobo ati rondera akanyama uteke. Hanyuma urabona ko Esawu yakatse wambara igishato ciyo wabaze mutamana kibona niyakora ko yumve kuri Esawu. Hanyuma Yakobo aragenda ajana inyama. Mugabo mutamana avuga ati ijwi ni Yakobo, mugabo nkoze ko ndumva ko ari Esawu. Mutamara arya umugisha ararekura. Usomye inyuma yaho ubona Esawu nawe mu nyuma azanye inyama arira ngo muhezagira. Isaka tumugisha wagiye kuko umugisha ni umwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Yakobo twasomye yari yarahunze ahungurake bwa mukuru we Esawu. Nawe urugendo rwa bizoba amahoro, zoba umugisha, zobagirira neza. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma ngo yikanguye arabye nta neza bari kumabuye. None kumena Imana iba. Yesu nashimwe. Imana iba ngaha. Yego naho naraye hano ari Imana iba irambye kwizomura kuri aya mabuye.
yankoreye ikampezanya ikampumugisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yakobo ngo ashingiwe n'icibutso, hanyuma arakomeza urugendo aragenda ashitse kwa inarume. Bibiri ivugira ko nyine yashitseyo ari gahunda ari kwa Muyomba makuru dukuba twumnaho mugabo umunsi w'ababyara barakeye nabona ati imyaka yo kubaka ndayifise none tugenda gute agenda kubwira Muyomba ati wo nokora iki kugira ngo uzongabire nakere yakuba ati ni imyaka ndwi utumika umuntu yavuganye n'Imana kuzomuhezagira imyaka gukora atubwira umuntu ari ngaha atagomba gukoresha amaboko yiwe. Umugisha w'Imana uri mu biganza byacu. Mu maboko y'ibyo ukora n'umugisha w'Imana. Kubera Imana yavuze ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Nzokura ururyi mu busho bwanyu, nzokura ururyi mu ndimiro zanyu. Yesu nashimwe cyane. Mu bikorwa dukoresha amaboko niho umugisha w'Imana uri. Yesu nashimwe. Yakobo akora imyaka indwi ariko arakorera Rakeli imyaka indwi heze ati Muyomba mbere icyo nakoreye inarumati wayikwije n'ibyo mugabo mu muco w'Abayuda dutanga mutoje gukora kirani. Rero ibyo ukunda kumenya makuru kuko yosika ngahanye mutoye mbere. Yakobo araraka yaribonye mu gitondo yikanga kubera nasanze imico y'abajyani y'Abarundi arico kimwe. Mu myaka yahera bakuzanira umugeni utanamuzi, ukuvuga baba bagiye bakayaga abatama bahimye urwagwa aho yakubwira ati woga ati nogugana baca baza batwikiye bakaza no mu nzu bagashira. Yakobo yikanga asanga rero ati yego nakoreye Rakeli rero bamuzaniye kubera Bibiri ivuga ngo rero yari afise amaso mataragitse neza araraka mu gitondo hajya ingero ugeramwo niyo uzogererwamo. Yakobo yavuye iwabo abeshe iyo ashitse rero baramuhenda atangura kuraka hanyuma ati nturake turaguha Rakeli mugabo wongere ukore iyindi myaka indwi. Avuga ati ntacyo kubera iyo umuntu akorera icyo akunda umwaka ungana n'amasaha. Yakobo arakora iyindi ndwi iba 14 hanyuma amuzanira uwo yakunze Rakeli baramumuha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hariho umusore yigeze kumbaza kuko mutwigisha ngo mumutugira ngo tujye gukwa ngo bibire ngo hari iby'Imana ivuga uwokora imyaka 14 utaraca inkwano nawo w'iki gihumbi ku munsi ukagwiza n'imyaka 14 inkwano uba wagize wowe uyifise wo tujya gukwa. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yakobo akoze iyo myaka 14 hanyuma abwira inaruma ati ngomba rero tuvugane ingero uzompa ndagukorere. Inaruma ati nzoguhemba genda uragira intama uragira izo nka uragira iki. Yakobo ajya kuba mu gahinga aragiye. Usomye Bibiliya ivuga ngo ibihekangabo 10 inarume yigabuza ku byo bavuganye kubera agiye kuraba yasanga impengo y'umukwe wiwe isumba umukuku wiwe kubera hari icyo Imana yaragize yari yaravuganye nawe hariyo ku musozi. Haleluya. Hanyuma icyakoze ko cyose umugisha w'Imana wagenda uko nyene. Baravugana bati oya reka duhindure. Hanyuma bakavuga bati wowe nzoguha izibibara mu ruhanga zivuse zizoba kwawe. Yakobo asinziriye marayika akaza akamubwira ati genda uca inkoni uzisiga ibibara inkoni mbisi hanyuma izimirije kubangurirwa n'izi zitambuka zikabangurirwa zizobyara iz'ibibara gusa. Akagenda agakingona agatambika ngaho imbere y'inyana zimirije kubangurirwa zatambuka za nkoni zabangurirwa zibyaye iz'ibibara agakuramo akajyana ku ruhande agashyira hariya. Ashyize hariya inama yaje kuraba umukuku wiwe agasanga ibyo amuhemba bibagabanya kugwira atoya duhindure wowe uzotwara iz'umufyiri ati
genda urondere inkoni z'imifyiri uzitambike imbere, hanyuma n'izi zitambuka zibambuka hazovuka iz'imifyiri gusa. Akabigira gutya akazitambika, hanyuma zikabyara iz'imifyiri gusa, agashyira hariya. Bibiliya ivuga ngo ibihekangabo 10 bahindura amasezerano yo guhembana, mugabo kubera iki Imana yavuganye nawe, ngaho Yakobo agira umukuku udasanzwe. Bibiliya wisomye ivuga ngo umunsi w'izina ateranye, baramwumva batangura kumuraba ijisho rimwe. Sebukwe atangura kumuraba nabi, ati uyu muntu yaje ngaha akenye atagira na kimwe, none yaranyaze ubutunzi bwa data. Mugabo ntibazi icyo Imana yavuganye nawe n'isaha turwana intambara mu buzima tubamo, abatazi icyo Imana yavuganye natwe, abatazi amasezerano y'Imana kuri twebwe. Wowe udahagaze ivyema hirya yejo ukagira botike, ejo ukagura ikindi moto bwaca wibereye mu vuwatire kugira ngo aje kuzimu, kugira ngo ariba bakora ibiki, kuko ntibazi icyo Imana yavuganye nawe. Kuko ibanga ry'umugisha wacu riri mu bikorwa by'amaboko yacu, ko dusenga, ko tuyikorera. Ni ngombwa ko ibyo dukora umugisha w'Imana ubigaragaramo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Kubera ko iyo dusenga tubwira Imana, se wavuze tuzoheza imirimo amaboko yacu. Niba ugiye kurangura avoka cyangwa ihando ry'imihwi, byuka umubwira ati Mana warasezeranye ko uzoheza ibikorwa by'amaboko yacu. None nagiye kurangura imihwi cyane izi avoka, ndago umugisha wawe ujane nanje. Hanyuma ugiye kuzirangura ukazizana, umugisha w'Imana uhura nawe wigendera. Hanyuma ejo abatazi ibanga ry'umugisha aho rizirikiye, iwawe naho nyine warashitse, vuga ati naha nyine naho ngisha. Yesu nashimye cyane. Haleluya. Hanyuma abagore kugira bati ntawe twoja, kuko twebwe iyo usoje niyo tuzoje. Ahamagara abana, ahamagara umukuku, kubera ko yari azi ko agiye ku mugaragaro seruka tumwemerera. Bibiliya ivuga ngo ahenga mw'ijoro yombokana umukuku, n'abagore biwe n'abana biwe baragenda. Mugabo abandi ngo ahindukiye asanga asanze bagiye, arasanuka. Bibiliya ivuga ngo afata ingamiya abashumba, ngo amara iminsi 7 amwiruka inyuma kugira ngo amugarure. Mugabo ariko aramwiruka inyuma, umumarayika w'Imana ngo aramutangira. Yesu nashimwe cyane. Aramubwira ati uwo muntu wirukako ndi kumwe nawe, uzira akaziri ntagire icyo umukora, ukagira icyo ukora urabizira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hariho Imana itugwanira, hariho Imana igwanya base batugwanya tutabizi, tutanabibona. Kandi abandi agiye kumushikira n'ibishavu byinshi, acavuga ngo y'Imana yasori yasogokuru itambira musira gukora ko batwari guhura. Yakobo nawe ahagaze ngaho ati unyibukira inyuma iki, hari icyo nakwibye mu byo mfise ng'iryo saka urondere n'iki wawe, nugisanga muragitwara, utagisanzemo naho undeke nigiye. Yesu nashimwe cyane. Rabana ati mpereza ibiheko byanje wagiye utwaye. Yakobo ati ubisangana akwiye kwicwa. Mugabo Rakeli nawe yari mwiza, yari igisuma cy'ibigirwamana. Bibiliya ivuga ngo Rakeli yari iby'ibigirwamana vyase, bariko barasaka ngo abyicarako, aja ku matambiko y'indogoba agumako. Labani amaze gusaka akabura, baca batangura guharira mu majambo. Usomye Bibiliya mugabo haragera igihe Yakobo avuga ati wasatse ntacyo wakuyemo, reka nigiye. Bibiliya ivuga ngo bagira amasezerano yuko atawuzogira na bundi, barasezerana baragenda. Yesu nashimwe cyane. Ahantu ugomba guhagarara bariko baragenda, bageze muri iri soko, Yakobo ngo ajabura ingamiya n'inka n'intama
abashumba abana n'abagore arajabura hahandi bavuga bati umuntu w'umugabo agomba gushorera byose, hanyuma ngo asigaye mu isoko ahindukiye abona umugabo bahagararanye ngaho nyine. Bahagararanye, Yakobo yibaza umuntu ashobora kungirira nabi cyangwa ashobora kugira gute. Yakobo ngo abaramucakiye, amucakiye ngabo bari hasi. Cakira umumarayika akamwikura ko Yakobo akagumya. Tembagara muri iryo joro, muri iryo soko, hindukiza, hanyuma umutwezi gutambitse wa mumarayika aramubwira wa mugabo ndekura, ati sindakurekura utampezagiye. Nibagije ikibazo gikomeye cyane. Yakobo afise imikuku yaciye kwa sebukwe idaharurika, mugabo n'iyi saha acarondera umugisha udasanzwe. Yesu nashimwe cyane. Yakobo baratembagara, baravyuka, baragwa, bongera baravyuka. Yakobo ati sindakurekura utampezagiye, ati nagufashe utampezagiye singenda murekuye. Hanyuma umumarayika ati none burya wowe witwa nde? Umumarayika yarembye ati burya wowe witwa nde? Ati wowe bwawe urakomeye, wagwanye n'abantu urabanesha, none ugwanye nanje urananiye, none witwa nde? Yakobo ati jewe nitwa Yakobo. Umumarayika aravuga ati Yakobo wa wundi w'umubeshi, yego, wa wundi yirya umugisha w'abandi, yego, ni jewe nyene ngomba kumezagira. Birivuga ngo umumarayika amufata umunsi wo kwifinga ry'itako arawufyonda. Yakobo aherukira mari y'ubuzira n'umumarayika ati muciswe Yakobo rero uyu munsi wiswe Isirayeli, sekuruza w'amahanga. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yakobo baba mu isoko agenda gutya, agira ngo ati naco namagomba nkacumbagira, sincitwa Yakobo, ubu nitwa Isirayeli. Yesu nashimwe cyane. Wanasifiwe. Aragenda kubera ko Imana byari ngombwa ko Imana imwambura ubwo bubeshi, byari ngombwa ko Imana imwambura izo ngeso mbi, byari ngombwa ko Imana imwambura ibyo byose. Yari afise umugisha w'ibitungwa, yari afise umugisha w'ibintu byinshi, mugabo Imana igomba kumukuramo ukutubaha Imana kose. Naca agenda acumbagira, hanyuma ageze hejuru bakamubaza bati byagenze gute? Ati reka mpinduriwe izina naho ncumbagira, ni jewe sekuruza w'amahanga yose. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Ntaco bitwaye ukuri nuko ubayeho, mugabo icyo bimaze nuko wakiriye Kristo Yesu. Haleluya. Ubuzima ushobora kuba urimo ntaco butwaye, intambara ushobora kuba urarwana ntaco zitwaye, mugabo icyo bimaze ko wakiriye Kristo mu buzima bwawe, uri umunyacyubahiro, uri umwana w'amasezerano, uri umuntu adasanzwe. Yesu nashimwe cyane. Yakobo ibyo rero bicaye mu wundi mutima, ageze imbere atangura kumva ati reka ngere nisabe mukuru wanje, avuga ibyo kumwisaba, atuma n'ibindi iby'ibihe ntabyo mbona, burya narasamye. Dawidi avuga ati ntabwo ibintu bigira, reka ntume ko Uriya aza aryame muhira byo ku rugamba. Uriya ati sinoja kuryama muhira, ingabo z'Imana ziriko zirapfira ku rugamba, novuga ngo ku rugamba ngo yimarira iminsi ku kirimba c'umwami y'inyampinga. Umwami abajije ati reka Uriya n'umuntu arataha muhira. Umwami abonye ko iyo nzira iby'ibihe ntabyo mbona, burya narasamye. Dawidi avuga ati ntabwo ibintu bigira, reka ntume ko Uriya aza aryame muhira byo ku rugamba. Uriya ati sinoja kuryama muhira, ingabo z'Imana ziriko zirapfira ku rugamba, novuga ngo ku rugamba ngo yimarira iminsi ku kirimba c'umwami y'inyampinga. Umwami abajije ati reka Uriya n'umuntu arataha muhira. Umwami abonye ko iyo nzira bene data twice ingingo ziri mu isi, ubushurashuzi, dusabe Kristo abwice ukwifuza iby'isi, ukwifuza iby'umubiri. Umubiri uratugora. Aho uravuga ngo ndwanya umubiri wanjye nkawugirana, nkawuhindura umuja. Yesu nashimwe. Kandi muri tuzowamburwa n'uduhembe
munadushuke ko tuzowangurwa, muduhende ngo dushuke tuzowangurwa. Mugabe igihambaye ni imwe mu y'Imana yavuye ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Mubire muduhende n'uw'akanya gato kandi tuwubamo umwanya muto cyane, tuwumaramo igihe gito. Icyo gituma udakwiye kuduhenda ngo dushuke ugasanga umuntu yambaye akarato kamwe ukamenga bimubereye ingorane, bimubereye intambara. Mugabo wambaye icyo kirato kimwe usenga Imana cyangwa muri kuguhenda kuraba kiriya, raba na kiriya, nturabe kiriya, hajya we nturahashika, nini uzohashika. Turi babi, wowe uri mwiza. Ijambo ryawe n'ubushobozi budasanzwe ushobora guhindura imibereho y'ubuzima bwacu. Uzicara ryacu n'iko hasi ryacu ukamenyera kure rwose ibyiyumviro byacu. Namwe twokunyegera naho twokwishe. Data, mu izina rya Yesu, bimeze nk'imisozi, bimeze nk'ibisika Satani yubatse mu buzima bw'abahungu n'abakobwa bawe, bigatuma ingingo zabo ziba mu isi. Ngwino umanukana ubushobozi budasanzwe, utemagure kandi wice